survive without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits. Ubuzima buguha icyo wabubikije, ubuzima buguha icyo wabubikije, iyo ubikije neza uyiguhana inyungu. Burya yobu ntabwo ari we yamize urwo rufi, oya, ahubwo urwo rufi rwari umuntu yitwa Yona niwe yamize urwo rufi rumumaramwo gatatu, ararumira. Urumva umuntu yitwa Yobu ahubwo niwe yari yahuye n'ibibazo. Yobu yari umuntu ahura n'ingorane nyinshi, urumva ngo umugore ngo yari yaramwase, abana ngo barapfa, ibintu byose by'umuntu yitwa Yobu nibyo yari yabuze, yari umuntu w'amagorwa. Mugabo umuntu yitwa Yona niwe yamize urwo rufi. Oya, ahubwo ndabyibutse neza, ntabwo ari Yona yamize urwo rufi, ahubwo urwo rufi niko rwamize Yona nawe nyine ari umuntu w'umugarariji, kubera Imana yaramutumye agende kwigisha kuburira abantu bo ku rutarashishi. Bari abantu bari baragararije Imana, ntibumvira Imana. Muga kandi ngo muri icyo gihugu harimo umuntu asenga, amarira Imana ikica kuri Yona, iramubwira ngende mbwira abantu bo ku rutarashishi bihane bangarukire nanjye nzobatabara. Yona rero acarabirahira, abirahiye rero urufi amahero ngo yari mu kiyaga, ngugo ngo rwamumize mirunzwa, ngo ntigwanamuhekenye. nashima muri urwo rufi ngo yagumye ariyo, kubera ngo Imana yari murinze mwa bwoko bw'Imana mwe, ngo ntiyigeze yo napfa, ahubwo ngo Imana yaramumize ngo meho. Urumva nka kurya abantu bafite tubugari mu isegonde rimwe umuntu akamira. Urazi ko ubugari ushobora kubumira utabuhekenye bukaguma nyine ari agatoro k'ubugari. Rero n'ubwo rufi rwamize yo n'ubwo nyine ngo acamara mu nda y'urwo rufi iminsi 3. hanyuma rero urwo rufi rwaramujyanye ngo ruramujyana ngo hano kunkukura ngo kumpera ngo ruca ruramudahwa. Kubera urumva abantu b'Imana tuzo turareka kugarariza iryo jambo burya rirakomeye, ahubwo umukozi w'Imana Yvette yari yagerageje. Niho gusa nyene abantu bitugora kumva nk'abantu bagarariza nko ku rutarashishi, urumva byari byagoranye. Rero nanje mumbabarire gatoyi sinaramwigisha uno munsi, mugane numva mengo nanje nari kubabwira iryo jambo kuko turi mu masengesho, duce bugufi dukizwe, hama Imana ibaha umugisha. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe kandi nukuri turi mu bihe bya nyuma bene data, turi mu bihe bigoye cyane gose, aho izina ry'Imana abantu benshi barikinisha, abantu benshi ugasanga n'abantu b'amanyanga kandi bagendana Bibiliya. Aleluya. Abantu benshi bakavuga Imana kandi ari ibintu bariko baradendekeranya, ari ibintu usanga ku by'ukuri Imana ibaravye, ugasanga mu mutima rero sana ugasanga mu mutima nta kigenda, ugasanga mu mutima nta kiriyo. Bakambara iyindi shusho y'intama ariko inyuma indani ibintu byarakomeye. Amen. Rero nagira ndababwire yuko jambo ry'Imana rero tworigendera, tukareka kugenda mu nzira zitari nziza. Nimba uri umuririmbyi ukaba umuririmbyi w'ukuri, ibyo uririmba bikajyana n'ukumeze. Nimba uri umuvugabutumwa by'ukuri ukabigendera, apana kugenda mu manyanga, uwundi mwanya ukagenda mu nzira z'Imana. Ariko reka ntaco ibyo ntitwobirandirako cyane, sibyo ga bene data. Reka dusome muri Zaburi igice cya 50. Yesu nashimwe. Zaburi igice cya 50 umurongo wa 21, aho nyene niho ngira mpagarare rero. Aleluya. Aho niho ngira mpagarare. Murongo wa 21 uvuga ngo ibyo urabikora nanje ngahora.
amen ngo ukiyumvira yuko mpanye nawe rwose ariko nzoguhana mbishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Aleluya. Iryo ni ijambo ry'Imana, ni ukuvuga mu w'Imana batahuze. Urumva yuko hariho iherezo ku bantu bariko bagendera mu manyanga bapfundikanya utuntu kandi atari abantu b'Imana by'ukuri. Igihe cyabo kigiye gushika, nubwo babikora Imana ikihorera, igihe cyabo kigiye kurangira. Imana iravuga ngo barabikora ikihorera, bakibaza yuko Imana itababona, ariko nagira ndabamenyeshe ko nubwo babikora irababona. Manshim. Amen. Murakoze cyane, niyaza ko ibyo twumviye aha birahagije. Sibike nibaza ko twarangiriza aha. Imana ibaha umugisha, reka duhaguruke. Ukamara ikigongwe bijya bintu bariko baragira nibiki, ega jenguye mu mazi burya ni kujya bama bakora basenge. nta kuntu wenze ibintu byo ngawe ntavyuzi. Aha runo rugo rurimo mu kintu bita abadayimoni bose b'ubwoko bwose barahamagaranye, abibonye nabi bose, ibisokuru, ibisokuruza, abazimu bose b'ubwoko bwose bari mwa runo rugo. Urazi ibintu bigira Yvette, turaguye mu bana se sanze ibintu by'abakitwa bigoye cyane, birasize ubwenge. Harimo n'ubufilozofe waba nyine bakurikiranya nka Solange ndabira hajya numiwe. ariko rero Senge wewe erega byagusomye wewe wavuze ngo kuri Yesu ngo mwuzure ngo niho waza ngo baca bararonka amazi, kandi umwuzure niwo wanje kuba imbere yuko Yesu anaza. Ahubwo rero nawe Yvette waducanganije ngo Yobu ngo yamize urufi cyane niyo na yamize urufi ni Yona canke Yona ni Yobu na Yona harimo umuntu yamize urufi. En fait hagati ya Yona na Yobu harimo umuntu yamize urufi canke aramize umuntu kwa mushobora gusa harimo ikintu cyo kumirana, hari cyabaye cyose biri harimo ikintu cyamize ikindi ari Yobu yarumize ariko habayemo kubira ego cyane. Erega noneho umuntu acumba bya Yobu nibyo byifi byo kumirana mwamira nica akora acababwira acabibutse icyo bivuga neza. ariko rero Solange ahari ariko arigishwa ivy'ijambo ry'Imana, numvise kumenga arabikurikiranye. Wumvise nakurikiranya nyene gakurikiranye Reka cyase Senge je ndakubwiza ko yavuze reka ntavyo Solange ko byanteye ubwoba. Solange sinzi ko inamiga ko nyamiga kwa kagatwe kiwanje Yavuga we nitwari hajya twese wagumvise ibintu yavuze ngo urumva ngo ivyo urabikora ngo ngahora ukibaza ko mwanye nawe rwose ngo nzobiguhanira ngo ndabishyize imbere ngo uko bikurikirana. Aho rero akavuga arabacewe atungutuka cewe ndetse muri Bibiliya ndimo ko ndabona bisomaye nanje kavuga wewe ndago we mukamurikiko none Solange arahana yahana Imana none reka bisoma muri rya Bibiliya kandi atari we yayanditse ntiwumva je ko ngowe none bavuga jewe muri Bibiliya none ubwira ubwo bakubira
kubera iki niwe ahana mugabo sha wabanzi buriya mu akantu yewe urazinjira yawe hewe nabonye batangura baramima birabashika nari ninjiye muri mpemu Yesu ndamwanga nkabijya ntiyari kubisoma ndi haje nawe rero niwirabe jamuna ko mahani nomero yo murazi nani kwanza tubireke ubutumwa bwumvise gute benye nibimurimo nibiki twahaza injiri benori kudakubaza kujya nyene aha mu rugo ni kujya nyene bisanzwe bimeze bijya nabonye nibiki bikaje numi ntaco murabana sha ivyo ngamwe murabizi ayaha nindwi burya turacari kuri 0,5 murindire n'ibindi biri inyuma manze muzurizwe neza kumenga ntibagenzwa na kamega wangu erega Diana nisinkira umusore hanyuma kandi mpwema akora mu buryo bumwe canke mu bundi naho tutabishira ku mutima hanyuma baciye umugani mu kirundi ngo ikibuzi inkware kivumbukana igihuna yamara jewe navumbukanye inkware ariko reka mwibarize aho nibo bakozi b'Imana horo mbwira bamwe bambwiye ngo n'aba internationale abandi muyabona bavugishwa bibitangaza abantu atamuntu numwe azi ijambo ry'Imana ryo muri Bibiliya je nasanze arapaganira inyota recto verso paye recto verso bamwe ngo yebu yamize urufi abandi ngo amazi yarakamye amabombo yose arakama ngo asura kugaruka ngo kumuzure wano ega narengeye reka nuniwe kumbe niyo mpamvu namanza kubayitana bakankwepa bakancenga mara nibi mara nagwaye mara nibibazo sanza arapagani 100% numiwe akunda kwisaba ikintu kimushaho kandi ubikinkundu uzobukoze ibi bintu tubone ngaha tubigira ibanga ufashe tubigira ibanga nta kintu mwazomenya Diana ndakubwira ikintu kimwe nakwemera ibintu byinshi muri ibintu ntivyogarukira hano twaba duje kuba n'amaso yacu ibintu nkabijya hanyuma ngo tubinume ntitubwire pastori muco twaba dukoze ikosa ribi kandi ribi ahubwo ndagomba ndagusaba ikintu aba bantu bakwiye kutazomenya no kwishengero kuko umunsi umwe bokozi bari umuntu mbe munababona aho bari mbure mutaza barabereka nibara reka tugende ariko gakoza burya urafise isoni na nkeya agakanya ndaguhamuye ubunyene uravyibagiwe byose uragarutse kumvuguruza jewe mu bantu bakozi b'Imana banyemera nta nisoni nta nisoni gakoza bashaka kuza kumvuguruza ibintu barazi ko mvugishwa siko ariko ucuza ubica amazi uze kumvuguruza wewe ariko mabuja tugwe tugaruke basi nikuko Imana y'ijya jambo ry'Imana wavuze wewe siryo none je sinavuze ukuri rega twari mukuri kwijambo ry'Imana nta nisoni wewe ibyayo nayo wewe warubirimwe wewe cyangwa niwe wamize urufi yona nayo nyimba harimo mu wamize urufi wari gutakumvuguruza hajya wewe nta nisoni azajya kusebeje wa mucawe urazirenda guha inkuru siko we nuramenye ibyo bavugisha siko aha ndashobora kugusabira ugahumigwa ukanura uko nyene ashobora kunkuramwe amavuta cewe ati niwe wayampaye niwe yasize abavugishwa natuzi wewe ndagusabire indubu zize kugutabagura wewe nta nisoni kene gasa askiwe mbe mu maso konsta sinzira kumenda kubona tumukashi sasa niturarangiza wewe egera ngaha tuvugane Sora benda kubaze urashobora je kunyaduka mu bantu kwari ukamvuga muri cya Bibiliya yawe harimo izina ry'iwanje kandi na Yvette waribonye ko numvubwira jewe byari biki wewe nani soni urazi ko abantu je banyemera kandi bazi ko nkatse mu bikorwa by'Imana ariko wewe uze umvuga nani soni
mwene wacu je nagira ndakubwire sindakwanga bijya byose hajya navuga kujyanye ntiyari jewe yari mpwemu w'Imana hajya hari mpwemu w'Imana ariko arivugira aguhinyuza agushira ku mugaragaro yego je iyo ngeze kuvuga ubutumwa kweye je mva mu vy'umubiri kabisa nkambara imbaraga z'Imana burya ndakubwira ikintu kimwe kandi ushaka uvyumvire ntuzosubire gukinisha Imana none Imana hari ico dupfa ndakubwira ikintu kimwe ga mwana wa mama nagira ndagusabe ndakwinginge unyumve kandi unyumvirize amanyanga woyagira mu bindi bintu byose ariko hageze ku vy'Imana mwene wacu wisuzume usubire ku rutonde bebe bijya vyo bavuga ngo warasizwa amavuta ngo uriki ngo uravugishwa kw'Imana hajya ni kuva ryari none wasizwa amavuta nande canke nawe wisize je nagira ndakubwire ku vy'ukuri ndakwinginze n'ukuri kw'Imana untabare mwene wacu Imana wishire ku ruhande ndaguhanuye kabuvukanye ivyo dupfa amatongo nibiki ivyo tubishire pembeni ariko hageze ku vy'Imana navyo Imana tuyisonere kandi tuyubahe ndavuga simvura urambabarira ibintu ndiko nditamwo n'ibikijeo jewe sinzi n'iyisengero riri muranza gusenga nuko nagira umwanya kamigire gute ukaba nyene nkwiye guforora ibintu vy'Imana ndabivemo kandi neza oya nivyo reka ibintu vy'Imana ndavyihoza no kubivuga ndabireke ndavyihoza muvyeyi wanje warasavye ko twoja inama nanje navyiyumviriye nsanga nico gikwiriye ariko imbere ya vyose unyemere mbanze ndagusaba imbabazi by'ukuri narakoze amakosa kuba naravuye ngaha nkagenda mu kindi gihugu ntabikubwiye kandi uri umuvyeyi wanje ariko mama nawe gerageza untahure ishire mu kibanza canje ehera abangeze mu bigero mbayeho nzi ko mfise papa ariko sindigera ndamubona n'umunsi n'umwe niyo mpamvu nigira inama ko nogenda kumurondera kubera ko urabizi ko nawe maze imyaka myinshi cyane ndagusaba ko wumubwira ariko wanyankiye mwana wanje narakubabariye ariko sinshaka kongera kugarukana ibiyago byo kuvuga papa wawe ngaho sinshaka kuvyumva ushaka ko duteka ngo bishe ushaka ko tujya inama ntongere kumbaza icyo kibazo cya papa wawe mama kumwibagira ntibikuraho ivyabaye muri iya myaka jewe ndicamwa cavyo nta kintu na kimwe twashobora guhindura ahubwo jewe numva umuti wavyo ari uko twubivugana tukigira hamwe ico tuma biva mu nzira nawe ubundi bwo guhora nta kintu na kimwe bikuraho mwana wanje papa wawe yarampemukiye cyane yarambabaje yateye igikomere mu mutima wanje kutazigira gikira yanteye inda niga sixième primaire mfise 14 maze kumubwira ko mfise inda aca mbarira ngo ndayikureyo ndamwankira ndamubwira ati je umwana mbwiza kumuvyara umuryango urampagurukira baranyirukana ndara mwibarabara kubera wewe mwana wanje papa wawe yarakomerekeje umutima wanje sinshobora kubyihanganira kongera kumuvuga nararaye mwibarabara narabuze iconjya kubera wewe mwana wanje kugira ubeho ndaho nkaduke nkatukuhebera kugira bikunde ubeho ndababara umutima wanje urahangayika ariko sinimvireye kukwica nkuko papa wawe yariko aransaba kukwica ibyo uri kurazana ngo ndakubwire papa wawe ari we numva umutima wanje wongeye gutonekara
muvyeyi mpore ndumva warababaye cane ariko kandi ndanagushimira yuko vyibutse umbwije ukuri nkamenya ivyabaye ariko kubihora canke kwibagira ko vyabaye kureka kuvuga papa wanje ntibikuraho ko vyabaye warababaye vyaraheze ndagutahura cane ku ngingo wafashe yuko udashaka kumva yuko papa wanje numubona ariko mama warikunze cane wowe wafashe ingingo yo korohereza ariko je ntiwanyiyumviriyeko aha nubona ko ngiye kuba victime none ga mama iyumvire nk'ubu wopfa papa nawe yaragiye umva je nzocambaho gute ko numva ngo waransigira indya nkiri umwana wowe ukarana inzara ubu ntiwokwigora n'ubu ukanyigorera ukanyereka umuvyeyi wanje urengeye ibikomere vyose yaguteye be nk'ubuga mama ndakubaza nk'ubu wopfa sivyo ndakwifurije urazi ko ndagukunda kandi nshaka kugumana mu buzima bwanje ariko nk'ubu wopfa papa wanje nawe tutazinanye ntiwumva ko nosigara ndi gati kawe agakumaka kisenya mama ndagusavye unyemerere umpa amahirwe nubwo ryoba rimwe ryonyene basi mbone papa wanje kandi nawe amenye ko mbaho mwana wanje ndumva ntameze neza mbabarira tuzobivugana hanyuma kamaze ngende njyame nduhuke mwibarabara kubera wewe mwana wanje papa wawe yarakomerekeje umutima wanje sinshobora kubyihanganira kongera kumuvuga ariko mana Patrick kibihankoreye igikomere yateye umutima wanje kuva ujya munsi tubona niyo masengesho nagomba ndakubwire ko umutima wanje wavuye mu kibanza ntugiterera mu kubamfu je nibaza kuziga guterera mu kuryo narahungabanye ubyumve nori uruka ko mu nyuma nakurondeye kuri telefone nakubwira uko niyumva nakubwira ko umutima wanje uyumvira wewe igitondo umutaga nijoro ariko nagumye numva biri ngombwa ko ndakurondera ibintu tukabivugana turi kumwe nori ndagukunda gusa uri muri iyi minsi abantu benshi baritiranya kwipfuza no gukunda nashaka ndakubaza ushobora kunandukaniza santima zo gukunda na santima zo kwifuza warankunze cyangwa waranyifuza none je nibaza ko byose byamfatiye rimwe narakwifuje none ndagukunda kandi ivyo bintu byose binganisha ku mugambi wo kwifuza ko mbera nyina w'abana banje igihe cyose ndakubonye nama ndakubonamwo nyina w'abana banje uri Eva nk'abadamu nk'amahirwe nori urazi yori babara tubigiye umwanya nanje ndabigendura kuko nimbuze ikintu ca mbere ntinya namahitamwe mabi erega hori iyo umuntu yasavye yitega inshu zitatu hariho yego oya narindira kandi muri izo nyishu zose iyiboneka iyo ivuye ku mana iba nziza kandi igirira ikimazi nyene gusaba rero je navuga ngo tuzi nari warigeze kumva ko urukundo rwaza iyo nyinshi ntoyirindira nta ngorane ariko uraraba ntuzoyinsanze mu bitaro urugo rwiza ni nka paradizo rero iyo umuntu akinishije ibi bintu byo gukunda kenshi birangira yicujije impamvu yihuse rero nanje mbabara ngo tube mwanya tunabigendure reka okay reka ndavyemere erega
unakuravye no mu maso usa n'umunyakuri nukuri kandi burya nari niyivye reka ngiye kuri eglise ngiye mu masengesho yego risinzi ko ndenze imitwe y'inzuzi tusasubira ubuzima buguha ico wabubikije ubuzima buguha ico wabubikije iyo ubikije neza uyiguhana inyungu iyo ubikije nabi uyiguhana inyungu ivyo vyose ni ingaruka ivyo vyose ngo ubona gukora iki nje kuraba mama wawe kugira ngo agufashe iki hari ibyo ashaka ko tuvugana hari ibiriti n'ibitoruje witwaje kugira ngo muzige mudutuririye mu nzu umugambi ntawo mfise ibyo mwaze muvuze babyibagiye aka kanya ko nimwagaruka muziga muduturiye no mu nzu ubu rero nivyo bikuzanye nuko ndabizi harabaye amajambo menshi umunsi duheruka hano ariko ubu sico kinzanye ariko ikintu nashaka kuvugana na mama wawe washobora kumuhamagarira uvuze ndakubwira wa mugore we aha hantu urabona uru rugo urubone nk'ibyishwa uko nyine windukiza umugongo wawe ugenda uko ntihagire n'undi munsi uzogaruka werekeje hano ngo uraza urondera burondera wabyumvise uhatinye kurya umusuma atinye umupolisi iyo agiye gukora ibyaha kandi n'undi munsi ntuzongere muko burya uko ungana undavye ukabona nuko ngana ubona aya majambo wari ukwiye kuyabwira jewe reka je ndakuze ngana na mama wawe iyo ndero ushaka kumpa niyo mwagaragaje igihe muheruka hano uvuze ndakubwire sha madamu sinkene no kumenya ngo urinde navyo sinkene kuvugana nawe izi yakuzanye wabibonye naryohewe ukuri nagomba ndagushimire ku kunyisha wampaye hanumva umutima wanje wawusesa rera de rero ndakengurutse ndetse zoronka akanya gakwiye ko kuganira byinshi no gukomeza urugendo dutanguye hanyuma nagomba kukwisabira ikintu kandi ucembeye umutima wanje unezerwa ndase umugenzi inshuti magara azova hanze très bientôt rero nagomba kugusaba ubikunze uzomerekeze tuje kumutegera turi kumwe numva by'ukuri ibyo bintu byohimbara umutima wanje please ubikunze uzomerekeze tujane kumutegera okay gusa ukuntu numva uwo muntu uri kuramutaka uvuga ngo ni inshuti yawe numva ndabishoye nanje kubona uwo muntu ninde wawe ariko ntacu bitewe na disponibilité yanje uzombwira numvise umwana nivo tuzavugana nacu tubanze tutaconanirana nyine two turavugana merci ikibona rero je kinico nankira ikintu c'ingendo usanga bakugora bakuzungurusha ndabira vrima aratevye
none bigenda gute kugira ngo umuntu azane ibintu bikwiye hama bimwe bishike ibindi ntibishike biba vyagenze gute urazire nkaho usanga ivari zimwe yasigaye nko muri Ethiopia yo mana bizomuhanga kugira bitore naho imana nyene hewe vy'ingendo nuko nyene reka twizere ko ngira bigira bihere mwihangane nabacereje mbega vyagenze gute kwatevye hari umunyeshure twiganye twahuriye hajya hanyuma rero acaranzubaza ambaza iyo nahora urabona umuntu atahora mu gihugu nanje ndamuganiriza camba natevye by the way ya valise yabonetse wow yabonetse yego imana ishimwe twagize ubwoba ngo yatakaye ibintu by'umwana w'Imana birarinze amen amen yego mbega izindi mwamaze kuzishira mu muduga yego ziri mu muduga twagize ubwoba ngo yatakaye imana we ibintu by'Imana nyene uraziko ibi birimwo ivyanje birazigamwe birarinzwe tugendere urarushe urashonje urakumbuye n'ivyo kurya vyo mu Burundi cyane karibu yego thank you GNFILMS, Good News Films, Double Favor Without Limits.